yitwa Lieutenant Colonel Sylvain Sibomana intwazangabo mu gisirikare yatanguje umugambi wo kurima ibiti vy'ivyamwa vy'imyembe ku buringanire bwa hektare 4 ku mutumba avuka ko wa Muzenga agacimbiri Manina zone Buhayira komine Mugwi. Ubu iyo myembe ikabitanguye kwera. Sylvain Sibomana aramenyesha iyo ico ciyumviro cavuye. Iciyumviro ciza canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yambona kazoza ahimereza abarundi bose umwaka w'2040 igihugu cifashe umwaka w'2030 tembere nari imaze gutembera wanashaka mu gihugu cya Seychelles mu rugendo rw'akazi hama byanwa maze kwibona birandyohera cyane byinja amaraso uko ndabikunda ico gihe rero nyeri cubahiro umukuru w'igihugu abivuze niko gutangiza umugambi kuri umutumba wacu wa Muzenga. Amenyesha ko icyatumye azana uwo mugambi ku mutumba avuka ko yashatse gutanga akazi ku bene gihugu baho no guteza imbere umutumba avuka ko. Uburyo akoresha muri uyo mugambi iyo ntwazangabo ngo ibukura mu gashahara. Uburyo ntandi nabukura ni mu mushahara ni mu gashahara ko kwezi ntibyanyoheye cyane narijya umushahara nkoresha ari ngaruka nkahembamwe abakozi ahubwo ndose n'akaryo keza ko kubanza gushimira koperative y'igisirikare Skademu ikiga cyo kuguranira no kuziganyiza abasirikare cyaranyiteho cyane kuronka utugurane duto two twitwa découvert cyangwe kunguka ku meza 3 no batirakamo yuko uburyo bukenya kujyanye n'icubahiro umukuru wacu abikunda kubivuga urashaka kurangira mu mugambi kaba mwiza nk'uyu mubona no munsi ku mutumba wacu wa Muzenga. Aramenyesha kandi akamaro umugambi w'ivyamwa zo mumarira muri kazoza mu gihe nzoba nshikiriye imyaka yo gukukuruka mu kazi nkora bizomfasha kuko nzoba mfise ibyo nzoba narateguye bizoshobora kunsama mu ya myaka y'ubutamu ngera ko ntera kamo n'abagenzi ko nabo ibikorwa ari byiza mu gihe bo bitegura batogira ubwoba mu gihe boba barangije akazi kabo neza bafise ibyo bateguye nk'ibi mubona bazotaha bafise ushikira ahantu heza bakora imirimo yabo bihangira mu mirimo yabo bakoze. Abene gihugu yahaye akazi muri uwo mugambi baramwivuga bakongera bakamushimira. Nk'igendo si nk'amahera ndashobora gutunga nk'igitungwa kigafasha umuryango canke mu gihe ngize nk'ikindi kibazo cyo mu muryango kakarusho ko muri wa murima gaca kansahiriza nanjye mu rugo. Uretse gusa ko twakura n'amafaranga iradufashije ikintu cyo kwakura ubwenge ku buryo natwe tugize ka kantu turonka dushobora kugashira nako mu mishinga tukagenda turakonyuza ikirenge muciwe tukana turamwigira ko iyo tubonye ateye igiti natwe tugiteye ku buryo kizohava gifasha umuryango muri kazoza. Turamufata nk'umuntu Imana yaduhaye kudusahiriza mu buzima ko dusanzwe tubona hari abantu benshi abantu b'abakire bafite amafaranga ugasanga iwabo nta kintu na kimwe bahakorera. Nibareke kugwiza amafaranga mu mabanki yabo nibayazane ku gatumba nkuko imutama wacu arimo arabikora. Nabajejwe intwaro muri zone Buhayira no muri komine Mugwi barashima akigoro yagize. Twebwe nk'abajejwe intwaro twavyakiye neza cyane nk'intwazangabo rero yakoresheje umwanya muto asanzwe aronka mugabo aremera arashira imitahiwe mu mugambi ese iyaba bose makakarere kacu muri zone yacu bokora nkawe murumva ko abariko aradufashiriza cyane abene gihugu badasanzwe bafise indi mirimo barangura ababa bashomye batafise ibikorwa bakora baca baronkeraho akazi. Twebwe biradufasha wa mwanya wo kugwiza abanebwe twirirwa tubona ku marigara tuba turiko turabana ku kivi iyo bariko arakora rero bituma ya miryango nayo yiteza imbere umuntu wose ukaronka ico ufungura no mufuko nabo bakaronka amafaranga mu ngo zabo. Iyo umwimbu uramutse uboneka mu migambi nk'iyi y'uyu mwubaha wacu isoko yavyo yibonetse turaca turonka amafaranga yinjira mu kigaga ca komine ya mataxe canke se n'amakori bigaca bituma rero ikigaga ca komine kibomboka. Eka na bamwe mu ntwazangabo bavuka muri ako karere bavuga ko yatanze akaroro keza kuri bo. Yaratubereye akarorero ntitwobideha kuko ngo nuwankaga kwava arashobora kwemera ko kazi kwiruka. Natwe rero twategerezwa kuja mu makanda yiwe dukore nk'ibi ariko arakora twonamutera intege tumubwira tuti courage. Lieutenant Colonel Sibomana amenyesha ko afise intumbero yo kwagura uwo mugambi. Uyu mugambi tuzowagura kuko tugiye kuva ku hegitari 4 tuje ku 8 twaramaze no gutanga mbere wanashaka kutuvugana yabazoturondera imbuto z'amavuka turafise iyindi ntumbero yo guca twaciye kugira ngo bishobotse bazoze kudushikira kuko rose zine haba inanasi haba inyembe bihingura neza maze tukabijana hanze byateguwe neza hazoca yinjira amadovize cyane gusumba uko twabishoye bidahinguwe. Ariko rero intambamizo ntazibuze. Amabanki keshi ntakunda kuduhingurane mu gihe
tutaba dufise ingwate. Uyu mwimbu hamwe wokora wose ku mwaka urashobora kuzokwimbura nk'itoni zirenga 20. Turafise ari n'intambamye nkuru yaho tworonka amasoko dushobora gushora ko ivyamwa tuba twamaze kuronka amasoko yoshobora cankwe abakiriya boshobora kuza bakabirangura bijana. Agasaba ubufasha cyane cyane ku bushikiranganje butandukanye n'abandi bose babishoboye kugira ngo azoshike kwihangiro. Cyose nuko leta ibisata byose bibodushigikira muri migambi myiza kugira ngo ihangiro izergene neza. Yamashira hamwe nk'akarorero bijya bisata bya Afrika ashobora wese umuntu yobafise abishoboye yodushigikira akadutera agacumu kubungwe. Abajeje intwaro intwazangabo bagenzi we n'abene gihugu bo muri ako karere avukamwo bamwipfuriza gutera imbere nk'umuzinga akazoronka n'abamutera intege. Tumusabira kugira amahirwe menshi mu kurondera nawe ubundi buryo ahaca nk'ahandi akagira amahirwe yo kuburonka kugira ngo abandanye yagura uyu mugambi cyane cyane ubushikanganje bw'uruyi n'ubworozi bwoza buramenya iyi migambi irangurwa n'abene gihugu canke se n'imboneza zimwe zimwe bibaye ngombwa iyo bageze kudodora babanyamugambi ubushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi bukabashigikira. Iruhande y'ivyamwa vy'amavoka agiye kwagura atere, Lieutenant Colonel Sibomana Sylvain mu murima wiwe yaratanguye no kurima ivyamwa vy'inanasi.